Yesu ashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo. Reka tubandanye dusangira amajambo twatanguye, ubushobozi bw'umusaraba. Mugabo no musi ndavuga cyane ku maraso ya Yesu. Reka dusome muri Yesaya 53:4. Haravuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Rero umusaraba wa Yesu ufise akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umukristo, kuko biciye muri uwo musaraba twaharonkeye byinshi cyane. Uno munsi turavuga cyane ku maraso ya Yesu Kristo, turavuga no ku mishishagu ya Yesu Kristo. Ubuheze twarabonye ko umusaraba wa Kristo, muri Kristo twabambanwe na Kristo, igihe yabambwa twabambanwe nawe. Ivyo rero bica biduha kubohoka. Kubambanwa na Kristo ku musaraba twaharonkeye ukubohoka. Amaraso ya Yesu Kristo aduha guharigwa ivyaha. Mu amaraso yiwe yabaye impongano y'ivyaha vyacu. Amaraso ya Yesu atwoza icaha cose. Iyo twihanye bivuye ku mutima, amaraso ya Yesu aratweza, agakuraho ivyaha vyose. Umuririmbyi yaririmye ngo amaraso ya Yesu arera. Yararimye ngo amaraso ya Yesu arera, bisigura ngo amaraso ya Yesu atandukanijwe n'ayandi maraso. Kubera iki amaraso ya Yesu atandukanijwe n'ayandi maraso? Kubera iki amaraso ya Yesu asumba ayandi maraso? Amaraso ya Yesu na maraso atagira gatosi, na maraso atagira amarabaga, na maraso atagira agasembwa, na maraso atandukanye n'amaraso ya Adamu wa mbere. Kuko mu maraso ya Adamu wa mbere, igihe Adamu yacumura, ni ukuvuga yuko we yahindutse icaha, yaciye ahinduka icaha, n'abamukomoka ko bose bavukana icaha, kuko umuntu avuka ari umunyabyaha. Umuntu avukana icaha mu maraso yiwe. Umuntu wese yabyawe n'umugore avukana icaha. Umuntu wese yavutse mu buryo tuvukamo twese. Urazi kugira ngo umuntu avuke, umugabo n'umugore barabonana. Rero umuntu wese yavutse muri ubwo buryo wese yavukanye icaha, yavukanye kameremere k'icaha. Ariko Yesu turazi yuko uburyo yavutse butandukanye n'ubwo twebwe twavutse, kuko yavutse mu buryo bw'igitangaza. Mariya ntiyarinze kubona n'umugabo kugira ngo Mariya asame inda hama Yesu avuke, ariko Mariya yasamye inda mu buryo bw'igitangaza. Murazi yuko Mariya yagendewe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, hanyuma asama inda, hanyuma abyara Yesu. Ni kuvuga rero uwo amaraso ya Yesu na maraso atagira agasembwa, na maraso atagira amarabaga, kuko na maraso atarimwo kameremere k'icaha. Ico nico gituma amaraso ya Yesu atandukanye n'ayandi maraso. Na maraso vy'ukuri Imana yatazwe ikimazi kugira ngo biciye muri yo dushobore kwezwa, ivyaha vyacu bikugweho. Rero iyo wihanye, amaraso ya Yesu arahanagura icaha cose, ugahinduka umuntu yejejwe. Rero ayo maraso ya Yesu niyo mpongano y'ivyaha vyacu. Hariho ubushobozi budasanzwe bw'amaraso ya Yesu, kuko niyo yaduhaye kwinjira ahera cyane. Ahera cyane hambere hari ikimenyetso, ariko uno munsi twinjira ahera cyane h'ukuri, twishikira imbere y'intebe y'Imana, tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana atabwoba, dufise ubushizi bw'amanga, imitima yacu itatwagiriza ikibi. Kuko iyo Imana iturabye itubona ko amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, itubona ko amaraso atagira agasembwa ya Yesu Kristo. Rero ayo maraso yaduhaye kwinjira ahera cyane, tugenda imbere y'Imana dafise imitima itwagiriza ikibi,
kuko tuba twogejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ayo maraso ya Yesu Kristo yakuyeho amacakubiri. Kera hari amacakubiri, ijambo ry'Imana avuga ngo kera twari turi mu isi dafise Imana rurema dutandukanijwe n'amasezerano y'Abisirayeli, ngo ariko ayo maraso yakuyeho amacakubiri. Ayo maraso yazanye amahoro. Ahatari amahoro, ayo maraso ya Yesu Kristo yazanye amahoro, yakuyeho icitwa amacakubiri, idusangiza amasezerano n'abana b'Isirayeli. Rero uno munsi dufise amahoro, uno munsi dusangiye amasezerano n'Abisirayeli kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Uno munsi turi abana b'Aburahamu, dusangiye amasezerano n'abana b'Aburahamu kuko Yesu yadupfiriye. Ayo maraso ya Yesu Kristo yakoze ikintu gikomeye cyane, yakuye amacakubiri yose. Rero amaraso ya Yesu Kristo atweza ibyaha byacu. Amaraso ya Yesu Kristo adkuraho ijwi ritwagiriza ikibi. Iyo wihanye, amaraso ya Yesu arakoza, no kuvuga ngo bituma conscience yawe cyangwa umutima nama wawe utakwagiriza kuko uba wogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero ayo maraso na y'igiciro, twaguzwe amaraso y'igiciro. Umuntu wese wewe wakirijwe ukakira Yesu umwe n'umukiza mu bugingo bwawe, umenye yuko waguzwe n'amaraso y'igiciro. Rero ubuye ntabwo wigaba, waraguzwe, wewe ugabwa na Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo yakugize kuba ugabwa na Yesu, waguzwe na Yesu, uri w'igiciro kuko waguzwe amaraso y'igiciro. Rero no munsi nukwiye kubaho wigaba, wiganza, witwara uko ugombye, ariko ugiye kubaho unezereza shobuja, unezereza uwakuguze amaraso yiwe y'igiciro. Ijambo ry'Imana ngo icatumye apfira bose, nukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko banezeza uwabapfiriye, ariwe Yesu Kristo. Rero amaraso ya Yesu Kristo yaratwogeje ibyaha byacu, yarakuyeho amacakubiri. Amaraso ya Yesu Kristo yazanye amahoro. Ariko kandi imishishago ya Yesu Kristo, Yesu yarakubiswe biteye ubwoba. Imishishago yiwe yaduhaye gukira ingwara. Mu mishishago ya Yesu Kristo twaronse ugukira ingwara. Rero umenye yuko biciye mu gikorwa Yesu yakoze, waronse ukubohoka ivyaha, waronse uguharirwa ivyaha, waronse ugukira indwara. Sinzi indwara ugwaye, sinzi ikigusinzikaje, sinzi, ariko umenye yuko hari igikorwa cakoretse Yesu Kristo. Mu mishishago yiwe twaronse ugukira ingwara zose, apana iyi canke ingwara zose zarakize. Ubyizeye birashobora kugukorera ukagendera muri kugukira twahawe muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane, naho ubutaha.